Bambewe FM. Aho hambere mu myaka iheze mu kwezi kwa Gitugutu na Munyonyo mu Burundi haribonekeza inzara y'igihe gito ariko yabikomeye. Ayo mezi yitwa ayagahubo. None ubu vyo bavyifashe gute? Radio Irebe FM yagendeye amasoko amwamwe yo mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Mpanda na komine ya Cibitoke kuraba uko vyifashe. bibiri n'atanu. Nsavyimana Emmanueline umudandaza w'imyumbati mu isoko ya Musenyi muri komine Mpanda aremeza ko ubu ivyimburwa bihari mu masoko yaba imyumbati yaba ibijumbu ibitoke eka n'ibindi. Ku 11 ukwa mbere kuduga inya ziba zikenye cyane. Ubu nayo inya zirahari mugaba amahera ntayo. Ivyo bikanemezwa n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje guhanahana amakuru n'imigenderanire muri komine ya Mpanda Boniface sinzi nkayo ahavuga ko ivyo vyavuye ku mahimiriza y'abarongozi na cane umukuru w'igihugu aho adahengeshanya guhamagarira abanyagihugu kurima muci no kuza baravomerera. Muri kino gihe umwimbu bavuga igice icyo twita isezenise umwimbu wagenze neza kubera ko abantu naho hari muci babandanije barima ivyimburwa nivyo tuvuze ko byifashe neza tuba tuvuze ivyo vyimburwa byose mbumbarugo ibitoki amateke kubera ko abantu barahinduye ukuntu bahora bakora mu myaka yaheze. Mu myaka yaheze wasanga abantu barekura amazi akatemba aja muri Tanganyika aciye muri Rusizi ariko ubu abantu barijugiye guca imikobeko bisigura yuko kurya mikobeko bica bituma amazi adatemba aja mu myonga bigatuma rero nk'ibiterwa ibitoki biguma naho abari muci biguma bitotahaye. Ivyo vyavuye ku nyigisho indongozi zagiye ziraduha duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yagiye arahimiriza bene gihugu yuko muci mu gihe cy'umuci batoguma bareze amaboko. No mw'isoko ya komine ya Cibitoke biribonekeza ko hariho ibifungurwa eka mbere n'ivyamwa bikanemezwa n'umudandaza asanzwe adandaza ivyamwa ahavuga ko ubu unye hari bidandazwa mu isoko bisigaye vyibonekeza ku bwinshi gusumba mu myaka iheze muri kino kiringo. Nk'ibijumbu bireze sevyo ubududu abwonye burazimbutse none kiro ari 5 igihumbi nako bizimvye mu mifurege bararima ibigori imyumbati ibiharage byose bararima n'ibijumbu. Eloge na Jeneza Mustanteri wa komine Cibitoke nawe nyene aremeza ko ibihe biha ibindi kuko ngubu mu masoko haribonekeza ibifungurwa bitandukanye eka mbere harimo n'ibiharage bitoto. Ivyo vyose bikava ku karorero keza n'intumbero bahawe n'umukuru w'igihugu. Ibyo biboneka ahubwo mbere ku bwinshi uravye nk'uyu kiyaya ca Rusizi amazi ariho turafise imifurege mvomera ndimo no mandi mazone ari ruguru gatoya y'ikiyaya naho atamazi ahari twagerageza gukoresha iryo dufise muri iryo myaba nyene aho bikunda no kuvomera mbere bakavomera bakoresheje amamoteri canke uburyo bw'amarozwara bikwiye baramije bikwiye kandi tuzogumako kugira turabe ko haguma haba rotation y'ibintu by'ifungurwa. Basiga nyuma harabaho mugana nawe bagenda baravyumva buke kuko tugenda turahimiriza tutafata imyanya yo genda kubahimiriza tujanye n'abagonome ku mitumba gonome muri zone bagonome muri komine fata umwanya ukwiye kubahimiriza kugira barima imyaba kandi amenye ukuntu bashobora gukingira arya amazi yabo. Ibi twabikesha icambere barongozi bacu kuko baca mu mugani mu kirundi ngo umwere vubukuru gakwira hose. Dufatira akarorero kuri birya bya nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi araduha akarorero araduha tubona ko tutafashe urya murinda ariko natwe abantu batoya ahubwo twoba turiko dukora nabi ca tuja natwe kuri urya murindi rero usanga tugenda dufatira akarorero ku bakuru bacu.
nk'uko radiyo Irebe FM yavyiboneye mu masoko atandukanye yo mu ntara ya Bujumbura haribonekeza ko ivyimburwa vyabonetse eka mbere hasa neza uravye ivyamwa biba biri mu masoko uravye ivyimburwa mbumbarugo nk'ibijumbu imyumbati biraboneka ko abanyagihugu bijukiye kurima muci. N'imirima twagiye turabona aho twagiye turaca hose biribonekeza ko ari imirima itotahaye. Irebe FM